twongeye kubaha ikaze mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment. Dunda Entertainment ni televiziyo yishinze kugira ngo urwaruka rushobore kuronka ivyiyumviro vyorufasha. Mbega uno musi nk'uko twagiye turasesangura mu bitabo bitandukanye, uno musi turavugana kuki kugira ngo urwaruka rwumve nago ico rwokora mu buzima bwago bwa misi yose n'ingene rwotangura kwikorera ivyago vyogenda gute. Uno musi dufise umutwe w'amajambo w'ivyo twarondeye mu bitabo uvuga ngo kurinda umutima w'ubuyobozi mu gihe kitaba coroshe co kwizamura, mu gihe co kwirondeza. Kurinda umutima w'ubuyobozi mu gihe co gutangura kurongora. Muravyumva? Rero wewe uba uri muri proje yawe n'akarorero, hanyuma ukaba ushaka kuba umuyobozi w'ibikorwa vyawe watanguye. Muca mwumva ivyo ndiko ndavuga, kuko iyo ukoze proje si wewe uheza ngo uyirangure, ahubwo urahamagara abantu baba abuhemba canke abaterera ivyiyumviro ukabashira ngaho. Igica gikurikira nivyo vy'ibi rero tugomba tukubwire. Ibi vyose kandi ushobora kuzohura navyo mu buzima uriko uragerageza kugira ngo usohoke muri zone wumva wugaranye, hanyuma ugaheza ugashika muri zone ushobora kumva ushoboye kurongora ishirahamwe canke ukarongora ikindi kintu vyoroshe. Rero n'igihe co kurinda umutima wawe w'ubuyobozi mu gihe kiba kigoye uba uriko uratangura ibintu. Ibi rero twarabikusanije, turavyiyumvira, turavyiga, tubona twoheza tukabibashikiriza. Rero mu ntangamarara ya bino bintu duhereye ku gusigurira uku kuntu kw'ibi bihe biba bigoye, ni ca kindi rero bita leadership. Leadership haba harimwo kuba umuyobozi, leader, hanyuma hagaca habamwo leadership, kuba uri imbere y'abandi, kuba ubayobora, kuba ubaha ivyiyumviro vyinshi bidasanzwe. Muca mwumva rero yuko biba ari ngombwa kubibamwo, kuvyumva, kwihanganira buri kimwe. Kuba umuyobozi rero haba harimwo ugushoboza abantu kugira intumbero, kubatera intege kugira ngo intumbero uba ufise bayumve, ibe kandi intumbero imwe. Bakunda kuvuga mu Kirundi kugira intumbero imwe nk'umukenke. Muramaze kumva umukenke iyo wamenetse yuko utaba ugikwega inzoga. Ni ukuvuga umukenke ushikana ivyiyumviro, intumbero imwe iba imeze nk'umukenke, kuko umukenke, igikorwa c'umukenke kiba ari ico gukwega urwagwa canke gukwega impeke canke gukwega akaji ikaza mu kanwa. Mu gihe umukenke uba watobotse, ni nka proje iba itanguye kugira ibihengeri, ntiheza ngo igire ya ntumbero imeze neza mu buzima. Ariyo mpamvu rero haba harimwo no gukora ibikenewe kugira ngo bashike kuri iyo ntego. Niyo leadership. Kuba rero umulideri ukaba uri umuyobozi w'ico kintu, umuyobozi w'ishirahamwe, umuyobozi w'ibintu uriko urakora, umuyobozi wa botike, umuyobozi w'ibindi vyose, utegerezwa kuba ufisemwo uruhara runini, kuko wewe nyene vyo niwe uheza ukamenya ingene bikurikirana n'ingene bikomeza. Rero uca wumva mu gifaransa, iyo ushaka kuba umuyobozi uba ushaka yuko ivyo bintu bitera imbere, hanyuma ugaheza ugatera imbere. Mu gifaransa nivyo bita kuvamwo umuntu atunze, devenir riche, ugahera kuri zero ugashika ku bintu. Ni from zero to hero, kuva kuri zero ugashika ku mu hero,
bisaba rero kuba ushaka kuba umuyobozi wa nyawe aba akwiye. Muravyumva, devenir riche mu gifaransa c'est un choix. Devenir riche ni kuba ufise ico uba watoye, ni gutora ico ushaka kuba umutunzi ni gutora kuba umutunzi. Uramaze kubona abantu bamaze gutora kuba abakene, ni babandi niyo umubwiye ikintu mugabo kora iki agashaka kubwira ngo ntibigishoboka. Hariho umuntu ashobora gukora ikintu mu busaza bwiwe kigatera imbere, ariko twebwe twigisha abajene gutangura hakiri kare, kuko ntumenya ivyo uzohura navyo mu busaza bwawe. Hariho abagera gutunga mu busaza ego, kandi hariho n'ababigerageza bakiri bato bikaza, kandi akagera mu busaza aho atakibasha ahindukira akakira mu vyo yarondeye bikaba ari vyo afungura. Muramaze kubibona ku bantu baba bamaze kuja muri passion bagapasiyona, ico gihe bagaruka mu vyo barondeye bikaba ari vyo bibatunga. Nico gituma rero gutunga ni ivyo witorera, hanyuma no gukena navyo nyene nivyo witorera, kuko ugwaruka rw'uno munsi twabatumirira icambere kuja hamwe, arivyo bita coopération, mukaja mu makoperative, muramaze kuvyumva, canke mukagira amashirahamwe, canke mukagira urunani. Rero ivyo vyose, izo nani canke kuja hamwe mukagira amakoperative, nivyo bituma abantu baterana intege. Aho ubonye intege y'umuntu yocikira, hakaba ariho bashira n'ikindi kintu kikagenda neza, mukunga urunani mukagira ifundo ridacika. Rero iyo ntambara y'umurongozi niyo tugomba tugarukeko, tugaheza tukamenya n'ingene twovyitwaramwo mu gihe turi mu ntambara yo kuyobora. Icambere harimwo ivyo umurongozi ariwo muyobozi aba yipfuza. Ivyo bintu hano twabakusanirije ibintu bibiri gusa canke bitatu. Hariho kuba umuyobozi, ubuzima umuyobozi ashaka kumva yuko azobamwo, ivyo abikurana mu mutwe. Hariho ikindi ca kabiri iba ari imigambi. Hanyuma ikindi ca gatatu haba harimo ukuntu aba yipfuza ko ibintu bimera. Umuyobozi wese afise projet, aripfuza yuko ikintu ashaka gushikako comera gutyo, ariyo mpamvu adasinzira, ataryama, atagirana. Urwego rugira kabiri nago rurimwo ivyo umurongozi aba abayemwo, ibintu umuyobozi canke umurongozi aba abayemwo, bimwe biratangaje, ibindi navyo bikaba biteye n'ubwoba. Haba harimwo n'amakenga. Icambere n'amakenga umuyobozi aba arimwo, arico gituma ashobora kuja ahantu akiyumvira ati none ninahomba, niyo twaka ingurane tugahomba, niyo vyagenda uku bizogenda gute, ababonye tubitangura bizogenda gute. Haba harimwo amakenga. Hakaba harimwo n'abandi bantu baheza bakaguca intege mu gihe uriko urashaka ikintu, bagaca bakubwira ngo iki kintu ntigishoboka. Waka umuntu nk'uduhera canke ukamwaka ikintu muri rusange, akakubwira ngo ibi ntibishoboka, ni gucana intege. Ibindi abafise ingorane ziba zihari zituma yipfuza ibintu bidashoboka, arivyo abo bantu bagenda bakubwira. Aripfuza ibintu bidashoboka ubu nyene, ibintu bidashoboka ubwo nyene, nawe nyene ataba afise, arico gituma wumva agira amakenga ati none ibi bintu niyo bitashoboka bizogenda gute. Yamana amakenga rero ivyo umuntu aba yipfuza ko ashikako bidashobotse ubu nyene, arashobora gucika intege. Ariyo mpamvu ivyo wipfuza biheza bikaguca intege, ariko ibihari, ivyo ubona biba bihari bikaguca intege navyo nyene. Hariho ivyo uba ufise bihari nka materiel, ibikoresho ukaba ufise bike, hanyuma hagaca habaho no kubona umenga ntuzobironka, bigaca biguca intege, ugaca umara ukwezi, amezi abiri umenga uricaye, umenga uri muri kabaza. Ivyo vyose rero uri muri projet
uragerageza kubigwanya ukaguma utera imbere ugasonga imbere ugatera ugenda imbere. Ikindi rero ni uko ibyo byose wumva uba ushaka ntabwo biheza bikikora mugenzi, ntibyikora, utegerezwa kugira umutima ukabikora, ntibyikora kandi si n'igihamana mu gihe uba washizemo ingufu biraheza bikaza, si igihamana, ibyo byose biraheza bikikora bigakoreka mu gihe wabishyizemo intege ugakomeza. Rero ni ibintu umuntu akora ugakora ubishaka ubikunze, ibintu ukora wabiteguye, urabitegura, urabizi ko bategura ama business plan, bagategura ingene bizogenda, bakarondera n'ibindi byinshi kandi ukagumizako. Rero kubiha ikiganza kubiha ukuboko nibyo bigenda neza. Rero ikiganza ivyumviro byawe kigaheza kikaganza n'umutwe n'ubwenge, proje ikakuganza. Rero nivyo biheza bikinjira mu buzima no mu maraso, ugakora ikintu ugikunze, sibyo? Ivyo rero biraheza bikaguha inguvu hagati ugashaka gushikako ku kintu wabanje kuba byakuganje mu mutima, biri muri wewe uvyumva no mu maraso n'ibihari. Rero ibiguca intege ugaheza ukabyigizayo, icyo gihe uzokumva yuko ushikamye, uhagaze, umeze neza, uri fit, uri tough mu bikorwa uba uriko urakora. Rero uca wumva kugira umutima w'ubuyobozi ukomeye, wima ikibanza ibiguca intege. Nimba aguciye intege uzotinda ushikire umuntu agutera izo ntege. Rero abantu baba bari ku mpande zibiri, hari abari ibubamfu bwawe, ni babandi bakubwira wewe ntibishoboka, iki ni bya bindi bakubwira irembo ry'impene. Impene, uruhande hakaba harimwo impene, ingurube n'ibindi, muga ku rundi ruhande hakaba hari iburyo bwawe, hakaba hariho abantu beza bakubwira bati mugenzi kuhaje aguha 5,000, aguha 1,000,000, aguha 100, akavuga ati akira komeza mwana. Rero ibi bikorwa rero ukaca umenya ingene wobikora, ariko bimwe mu byo usanzwe ukora hariho ibyo utabwirizwa, ibyo ukura mu bwenge bwawe, hakaba n'ibindi ubwirwa n'abantu. Wowe bikora gute? D'abord hariho kumenya icyo wifuza gushikako, ukaba ukizi mu mutima wawe, ukaza ubibwira abantu wabyiyumviriye biri muri wewe. Ni ukuvuga bo babitahuye mugakomezanya, abatabitahuye ukabareka. Hakaba hariho kumenya neza inzitizi zihari, ukazibamwo uzizi yuko hariho abantu bakubera inzitizi mu buzima bw'iyo business. Hakaba kwiha ibikorwa bizogushikana kuri ico gikorwa, kwiha ibikorwa by'ibanze bizogushikana kuri ico gikorwa. Hakaba no gukurikirana ibihe no guhinyanyura ibyo gukora. Ni ukuvuga buri muntu wese aba afise guhinyanyura ibyo gukora. Muramaze kubona umwubatsi ashobora kubaka bikagorama, agasambura, agasubira kubaka, cyangwa kubaka inzu akabona uburyo bwateye imbere, agasambura, agasubira kubaka iyindi. Rero ikindi cya nyuma tugomba kubabwira ni uko haba harimo kwamiza imigambi yawe imbere y'amaso yawe, kugira hariho kwandika icyo ushaka gushikako, hakaba kwandika inzira uzocamo kugira ngo ubishikeko, hakaba no ku ivyo bikorwa ukabigira ibikorwa uzogira kugira ngo ubigereko. Nico nari mpejeje kuvuga, ukama ubisoma iminsi yose intambuko zose ugira, hanyuma ivyiyumvira ukavyiyumvira ko, ukama wandika buri munsi, ukaganira na benshi, nabo muvyumva kumwe nabo mutavyumva kumwe, ukumva amajambo yabo atameze neza, ukamenya umukenyuro aho uri, hanyuma ukarondera n'ubumenyi bugutera intege. Muri rusangi rero
turabigezeko. Twari ku mutwe w'amajambo uvuga ngo kurinda umutima w'ubuyobozi mu gihe kiba kigoye uriko urabikora. Rero kuri Dunda Entertainment ni ikaze kuri mwese, n'ejo na hirya y'ejo tuzobabwira n'ibindi bizoba bigezweho buri munsi. Mukomeze mukurikirana Dunda Entertainment ijoro ku ijoro, umunsi ku yundi tuzobagezaho ibintu bimeze neza. Murakoze, bye bye.